ntuvuge ngo n'abandi bose ni kwameze. Ibikorwa na benshi sivyo bivuga ko ari byiza. Wiyubare cyane, waze mw'irembo, ugendere ku mpanuro y'umukiza Yesu. Wowe utarakizwa, uyu munsi ufata ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ivyo nivyo biguha ubugingo, ukabaho mu mahoro ngaha mu isi, kandi ukazoronka n'ubugingo buhoraho mu gihe kizoza. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice c'indwi umurongo wa 13 n'uwa 14. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice c'indwi umurongo wa 13 n'uwa 14. Umutwe w'amajambo uravuga ngo irembo ripfunganye. Muce mw'irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nivyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Mukundu nkurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, ndakwifurije kugendera muri impanuro ya Yesu Kristo, guca mw'irembo ripfunganye no kuguma mu nzira ntonya. Benshi baremeye kwihana, bararika ivyaha, ariko bamwe barabandanya mu nzira ntonya, nuvuga ngo barabandanya nk'uko batanguye. Hariho n'abandi bacagenda baja mu nzira nini, kuko bagenda barekura. Uravyibuka ugikizwa, ndiko ndabareba bamaze gukizwa, ingene watinya icaha, ingene watinya kuvuga n'abundi, ingene watinya kubesha, ingene watinya ibi na birya. Mugabo ubona yuko vyose wagiriye ubuntu, usanga Imana irababara yuzuye ubuntu ntigihana nka kera. Utangura kugenda urarekura. Ahandi urahendwa n'abandi usanga n'abakijwe imbere yawe hari ivyo bakora uti bwa bundi biremewe. Ariko Yesu yavuze ngo muce mw'irembo ripfunganye, ariko kandi mubandanye no mu nzira ntoya, kugira ngo muje mu bugingo. Ngo ni bake bahabona. Ndakwifurije kuba muri abo bake bahabona, babibona, bahabona. Ntuvuge ngo n'abandi bose ni kwameze. Ibikorwa na benshi sivyo bivuga ko ari byiza. Wiyubare cyane, waze mw'irembo, ugendere ku mpanuro y'umukiza Yesu. Wowe utarakizwa, uyu munsi ufata ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ivyo nivyo biguha ubugingo, ukabaho mu mahoro ngaha mu isi, kandi ukazoronka n'ubugingo buhoraho mu gihe kizoza. Niba nkundira, twosengera hamwe, usubiremo amajambo uti: Mwami Yesu, waje mu isi, urapfa, urazuka, wapfuye kubera ivyaha vyanje, uzuka kugira ngo ngire ivyizigiro, unyogeshe amaraso yawe, umparire icaha cose, ukuri izina ryanje mu gitabo c'abanyavyaha, mwandikwe mu gitabo c'abagororotsi. Urakoze ko mvise ugutakamba kwanje, urakoze kungiriye neza. Ndakwizeye, ndizeye kuri umwana w'Imana. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Niba usenze iryo sengesho, wizere ko ukijijwe. Mugabo biragusaba gukura, kugenda uhinduka. Umwana avuka mu munsi umwe, mugabo agenda akura. N'agakiza nuko nyene. Niwakizwa, ubane ugenda uhinduka nk'uko ijambo ry'Imana biduhanura. Ukurire mu nzu y'Imana, usome ijambo ry'Imana, usengere hamwe n'abandi, rondere abakuze bo gufasha. Urakoze kudutega yombi, kandi murakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Muragahezagirwa.